mwese bakunzi ba Flip TV ndabaramutsa ndabati mwiriwe bivanye naho muherereye tubabwe ati mwese ndaza aho muri hose n'amahoro uno munsi kuri mikro na David Claire TV nyuma kamera hari wo witwa Lamli mwande mga subscribe comment share kugira mwande mutubwira ivyo mukire tubakora kugira mwande muryoherwa twagase na industry y'umuziki ndundi aho dufise umutumire twubaha cyane yavuye muri teams ya SatB yatubwire ibintu byinshi ndakuramukije musaza amahoro boss uraberewe cyane murakoze cyane boss ndabona wambaye team satura aho tubona kari irogo nshasha irogo tutamenyereye ibintu nibiki vuba turadishira ku isoko bro twamaze kumva ko twa Patman utazi Patman twumvise Patman muri team satura twumva iki umvise Patman muri team satura twovuga ko ari mu barongo y'abandi muri team satura forever Team Satura Forever kici turayumva mugabo sindaronka umuntu ayidusigura neza sinzi ko woyidusigura mu ncamake gatonya. Team Satura Forever no muryango wa Team Satura ugomba kugira ngo ushikana muziki ndundi kure uhereye kuri SatB nyezina. Ndazo kumva uri mu bantu babemera SatB mwebwe nanta mwaduka ntajya uri bantu bemera SatB cyane kubera iki wemera SatB ko kiwemera ibihugu bya SatB gusumba ibindi bihugu byandi barundi bose ngo barakora cyane. Ya SatB n'umukozi yibukyo yavuye ndetse ari karagerageza kugira ngo ashikane umuziki ndundi hanze igihugu kugwego rukomeye cyo kimena abandi uravye kwene agira distribution mu muziki wiwe ndetse ubu urabona ko ari karazamurwa rukiri hasi rufise impano turamaze kubona ivyabaye ku munsi sinikamenga hari ku munsi wa Mungu niba ku munsi wa gatandatu SatB yari mu Rumonge twarabonye public y'abantu benshi baje kumwakira SatB sinzi bivuze ko iki ni urukundo amufitiye cyane nuko asaza batamenye ibintu by'umuziki SatB n'umukozi mwiza ugiye kuraba nta mpamvu n'imiyo mu Rumonge bategezwe kumwitaba kuko yari afise na company yari igiye kugira ngo bamenyekanishe ibinyobwa byabo by'iyo company bari bategezwe kumwakira neza cyane kandi twarabyishimiye SatB tudatevye yavuye mu Rumonge ashika akora video nziza cyane video twavuga ko mwino misi mu Burundi iri hit cyane video yitwa Izina Remix video yashoboye kwegenya abasitari batandukanye bavuye mu Rwanda bavuye no mu Burundi twashaka kubwire icamake kwiyo video byo uyizi ko umuntu yavuye muri team Satura Forever tubwiye byo wiziko Izina Remix ni indirimbo novuga ko yakiriwe neza n'abakunzi b'umuziki haba ngaha mu gihugu canke hanze y'igihugu novuga ko ari video imeze neza kumwe namwe mwabibonye nkuko abandi babibonye yego ni video imeze neza kandi yarije hageze turashaka kumenya abantu bakwanye na SatB mw'ijya ndirimbo eske bose yarabahembye cyangwa harimo abaje gutanga support muri bwa bumwe muri gwa rukundo murazi neza yuko kuva agikora Izina ni indirimbo yavugije abantu benshi ugiye kuraba ku marezo sociaux bivanye n'imitego yavuze indwi yarimo ni indirimbo yategerezwa kuba yokorera remix arafata harimo abanyarwanda arashiramo n'abarapere bakomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanyuma barakora Izina Remix tukiraho nyene twashokona Fabilove Kamigado umutipe mwe arabikora cyane muri hip hop mu Burundi turafise amakuru tumaze imisi twumva sinzi kariyo shaka uyatubwire neza yuko Fabilove warasinye mwibanga muri Empire sinzi ibyo bintu ko bizi cyane ukabidusigura neza ugasigura abakunzi b'umuziki ndundi kugira bamenye ibyo bintu kari byo cyangwa atari byo icyo novuga kari ikibazo cya management ariko Fabilove ntabwo ari muri Empire uretse gusa ko akorera ibikorwa nkuko abandi bose babikorera igihe azokwinjira muri Empire uzobimenyesha abakunzi ba SatB bakine kumenya byinshi birakora kuri SatB mwino misi yaba imiziki ya SatB mishasha ayma ama project SatB mategwa ndazura yazi bashaka kutubwira nk'amabanga abiri cyangwa atatu by'abakunzi biwe mu Burundi nyuma y'igihugu bashaka kumenya bike mu byo murategura ubu nyuma y'Izina nibaza ko hagiye guza ikindi gikorwa kandi igikorwa gikomeye ndetse kizoba gifise point niya gusumba izindi aho ku munsi wa gatanu uno munsi nyine turiko ku munsi wa gatanu twamaze kumenya ko SatB aza ko ari mu ntara ya Gitega aza ko ari na Vishilove
wewe nk'umuntu abandi bose barose invitation mu gisagara ca Bujumbura mugabo bakora ari abastari benshi nk'umukunzi wa Sat B ivyo bintu byashatse gusigura iki bwa Sat B bakore ari babiri abakoze mu gisagara ca Bujumbura bakoze abantu bashika 30 ni kwa kundi ari umukozi ariko arakora neza kandi ndetse urazi ko byanateye ni n'amajambo menshi yebihe baheruka kugira ngaho Bujumbura ariko yarinumiye nubwo bamwe bavuze ko yitumiye ngira mwagiye murabikurikirana ariko wewe uno munsi yagiye kuri invitation novuga yuko abanyagitega mu mwitege cyane Sat B araza gukora ibintu bikomeye bari kumwe na Vishulov ubu nyene ntarandiriye mwanya mutonya ndaza kwandi mu gisagara ca Gitega aho nza gushobora kugushikiriza amakuru neza na neza kuvyeke Sat B kuvyaza kuri byose mu nta Gitega mugume hafi kuri FGTV byose muraza kubikurikirana biza ko bimeze neza cyane aho tubana tuvuga ati party turakene utubwire Sat B na Best Life ni giki cyatumye batandukana novuga ko apare y'ivyo vya Sat B na Best Life Music nibaza ko Best Life Music na Empire yari partnership ntabwo yari muri yanda ya Empire ariko hari amakuru dufise batu avuga yuko Kent Pigeze kuvuga yuko bari muri anda sivyo ivyo ntibyize kuvuga cyane cyangwa rwari urusaku nibaza ko bitari ivyo kuko yari bari anda ya Empire ahubwo yari partnership kuvuga bose bavuze kuba hamwe 50-50 bagashira hamwe birumvika tukiraho nyene twamaze kubona umwambaro mushasha wo kwa Sat B tubona handitseko team Musatura ari umwambaro mushasha tutamenyereye kubona uno mwambaro wamaze gushika ku mugaragaro bw'abakunzi ba Sat B baje ku isoko kugura ino mipira cyangwa biracari mu kinyegero nuko Sat B makora ama surprise nibaza ko vuba muzobimenya ndetse giye kuja ku isoko ariko umubizi Sat B kugira ashira ikintu ku isoko nuko aba yamaze gupanga akarere ko zitegereza kugurishwa zitaja kuguma mu bubiko nk'izindi zagumyeyo z'abandi hari ibintu bishaka gusaba Sat B nawe ndazima dukurikirana nari tukurira kuri FGTV ino mipira ntashishe ku ibeyi ihanitse cyane ko afise abakunzi benshi bamukunda gikuru si gutunga amahera gikuru ni gutunga abantu bagukurikirana sivyo nkuko yabikoze ejo bundi mu rumonge abantu bose bakamwegera hari amarebo tuzi ngaha mu Burundi hageze ibintu vy'ibiteramo vyarabaye mu ntara ya Muyinga turabizi aho bavuze ati nta TV online yemerewe gukora ivyo bintu byo bwabuze ama TV online ntakore ma concert nkaho ubitahura gute nkawe usubiramo ikibazo donc hari abantu tuzi dashatse kuvuga amaze ko twakora promotion tubavuze mu ma concert yabo bati nta TV online imwe dukeneye kiza gukora ni kubera iki ari nkaho ibyo bintu bitahura gute kugira abanke kama TV kandi uzi ko TV online aba journalist ari bashikana umuririmvyi kure ivyo bintu bitahura gute nkawe uko ndabitahura nta partman agomba kugira ngo umuziki urenge imbibe novuga yuko twese ko tumeze muri Empire Avenue ya Empire uko muzara abakozi tuba dushaka kuguma namwe uko mutegeza kuhaba ku buryo muzotanga uko ibintu byagenze abo bavuga yuko ama TV online atoshobora kuza mu giteramo nibaze ko batinya kubera baba bahomvye birashoboka mugabo nibyo byantangaje ejo ni Sat B ageze mu Rumonge yatumye ama media mu Rumonge aratumira abanyagihugu baraza kumuyamira barifotoza ni gwa rukundo akomeza kwika abantu Sat B tumusaba ati nabandanye iyo ngeso abandanye iyo ngeso ntaze yinube abashabi kuko winuvye abashabiki bawe umuzika nako muragira sivyo party kugira duheraze ikintu kiganiro cyacu dushaka tubandanye n'ubazo butatu cankwe bune sivyo ndakubaza nyisha ego cankwe oya Patman Sat B arafise miliyoni 5 kuri konti ego Patman Sat B arakunda Farias ego Patman Farias arakunda Sat B ego urakoze cyane musaza urakoze cyane twabanye neza cyane mu higane dukoranye ya merci sana urakoze tubana twabwiye ati mugde subscribe dufise byinshi Patman agiye kutwibira amabanga menshi mu misi ino mpire yaja kumugaragaro muzoyibona kumugaragaro ati mubane mugira subscribe share comment muce mutubwira nivyo mukine twashikiriza mino misi nivyinshi dufise dushaka kubaha kugira ikigano cyacu kuba kiryoshe cyane ciao ya thanks sana ndashimye kubona mwari mwantumiye mukanyizera muri bamwe nuko mubona ibikorwa turiko turakora ndashimiye wewe FGTV mubande yamugira share comment kugira ngo turabyiganiro gishika kure ndetse ko tubone ingene dutogerezwa kuduza industry muri bwabo kure muri bwabo yaga